Kurishe amahoro mukacupa reka nzi ndakumesha wese ubwo uri kuzana ibintu by'isoni nyene reka ndagukunda ajeje nukuri atari wewe nta wundi muka isi yose nyamba ari wewe wenyine imana yande nyamba ari w'imana yandemeye nta wundi ndabona yoshobora kwicarana nanje ngo dushobore no kuvugana nene ubona ko dukwiranye kai je nanye niraba nyene ni foto nyene nasanze dusa cumenga nyene uru rubavu rwanje kweri uru rubavu rwanje bijya vango nyene ngo umuntu ngo wese arafise urubavu rwiwe uru rwi wanje pe Jesus is Lord urundi bukomeye bwawe ngumugwica imbere ande bwihenagura bwinyongesha ubususu bwagomeza buja ndese no ntabwo nokubona dije nararose rwanje Yesu ariko game ubwo wowe ubako wisomera nari ndabinwanye ariko Yesu karibu mama karibu iyo turiko turagenda tuvuga ngo tugiye gusenga ibi iwacu turavyiyamira kandi nawe tuba turi kumwe tuba twajanye jewe none uragarutse neza urampemukiye ganya guhezagirwa ariko neza Yesu karibu uri kurandika ibyo vyiyo uri kurandika ibyo vyiyo jane kansinkiri umuto erega je ndakubwira ntakubesha jewe honyene usanga ubona ko njyeweho ko muri ukurikirana abagabo abantu b'abahungu oya ndacari muto turanga Yesu n'abamara tutakwiranye jete sivyo ndaba ubu nyene ndakubona ndagutaha ubu nyene simvaha basha nanje simva Yesu ndashaka kunyiruka simva urava ngaha ayi ndakubwira ntakubesha wa mvuga ubu nyene ego kabuzi kutava ngaha mwana garama womo mama reka gatatu oya mtamva ngaha mujana kunyene muhira waje ntusunokatiraye very clean nawe ubona ko tubera ndakubwiye cyangwa tutahereye ubone ndakubwiye cyangwa ndakubwiye kandi bashe ndakura ko neza ndakubwiye obunyene urabona urinde kunyayaguza gutyo wamusazi nabona abo namwicara n'umusheri wiwe nanje nzi nzoga idin je umusheri wanje je sinshobora kumuheba kubera uje mama wiwe rumeze nabi nabona ko je nagowe nshaka kugenda mu nkene nyine umuntu twoza tubicara na rutera inkuru yego maze ndatera inkuru n'ibihungu gusa ibihungu byo nabyo bimeze nabi biguma bimwe itabi